Intererano mu by'ubutunzi iracari nto cyane novuga ko ndetse gushika ubu atayihari ego ingenzi ziraza mu ishamba cimeza rya Bururi kubera ko impamvu zaho ziramaze kumenyerezwa abantu cyane ariko haracasiga yindi ntambwe yo guhayanisha yo kuvuga cyane yo kumenyekanisha ico gikorwa citeka cakozwe muri iryo shamba kuko ivyo ntivyakwirikiye igikorwa kuzimenyereza kuva mu 2015 cyo carabaye n'ubu kirabandanya ariko ibikorwa byo kumenyekanisha ivyavuyemwo ivyo ntivyakwirikiye ahandi nta vyaramukera rugendo bihari erega naho bitaraba naho tutarabivyaza umusaruro birashoboka rega turafona bagenzi bacu haruguru y'u Burundi mu raruko bw'igihugu cy'u Burundi aho babitanguye atari kera cyane none ubu bageze ku miliyari ku miliyoni y'amadolari binjiza ku mwaka ibikunda handi natwego birashoboka none ubwenge ntitubufise none ishaka ntiturifise none ivyo bikoko ko tukibisigaranye habuziki nuko dushira ingufu hamwe hanyuma tukabigira ibanze tukabigira priority ikibuze niturabona ko ari umuhora twafashije iminenegwe kandi ushobora kugira intererano niniya mu butunzi bw'igihugu mu bihugu twegeranye bya mukerarugendo byinjiza ibikorwa bijanye na bya mukerarugendo byinjiza ibice 15 17 hari naho bamaze gushika 20% y'amafaranga yinjira mu gihugu bishoboka handi natwe iwacu birashoboka igihambaye nishaka igihambaye nuko dugira intambuka ya mbere hanyuma buke hari ivyo ukosha hari ivyo ukora neza ivyo byose bikabikubera inyigisho bikakubera umutahe utuma urushizaho kuja imbere ibishoboka handi ni wacu birashoboka reka rero tuje ku kivi